arondera gutera imbere yiteza imbere no guteza imbere abo bari kumwe ibyo bintu byo kugeza kure uko n'abantu bazi gukora barumva n'ingoga mugabo bagakenera rero uwafasha gutera intambwe agira ati aha nturengane gira gutya hagira gutya turabakosora buhoro buhoro icyo nicyo kigoye ko ni ibyigano nabo nyine si ibyo barimo ushobora kugira ati iwacu twamye turi aborozi kumanya muri aborozi bandanya mwororo umugabo utigeze worora ugatangura aramenya ko utanguye bibanza kugora akamutegeza kwigira ku bandi icyo twita mu kirundi kwabura iryo jambo kwabura murarivuga mugabo mwebwe ntimuzi kwabura icyo ari cyo kuko atakimukoresha kugira ngo leta izompa mbese leta izongirira mbese wewe leta yarakugiriye kuko yaguhaye uburyo bwo guca ubwenge ugatamanzura ukamenya ingene bimeze etc. ubu nawe rero ubwo bwenge bwawe bukoreshe yego ikintu n'inzira nyine kubu paruwase nshyashya ivutse abakirisitu baba bavuga ati iterambere turarironse mugabo tuba twiteze twiyumvira ko iyo paruwase iza kubidukorera baza kubibara iryo sasefo nibo babikora nibo bateza kubikora inzu bazokoreramwo nibo baziyubakira bakitora ikintu bakosa iryo ikosa ndabashira ko ubu nuko bashaka ibintu byihutihuti oya utangura kubaka igikari hanyuma ukazoteba ukubaka igorofa turagenda buhoro buhoro mugabo umenye ko ari wa mugambi watanguza igikari none ugeze ku igorofa ari wo wakuze ukagenda urakura buhoro buhoro hanyuma aba batanguye si bo babandanya babanya abana babo ababuzukuru babo abuzukuruza babo ntuvuge yuko ubwiza gutangura hanyuma ukanaheza oya yego none Padiri mwebwe uno munsi igicapo mwari mufise cyuko mwifuza ko diyoseze imera cyangwa abantu bo muri Noro bose bamera uno munsi kigeze ku ntuzenya ingana gute usanga nibavuga uko rugero rungana gute imbere aho rero wemaze ikibazo cyari kumbaza none ko jewe nabigiyemo abanze mbona intambwe tumaze gushikako ubize ngo bigeze hehe twaratanguye ntiturashika twaratanguye turabandanya no kubandanya kuko ubwenge bwama bwiyongera twavuga yuko rero nta gucererwa kurimwo kuko tugenda ku murindi mwiza umurindi turashobora kuwongereza tubihabwa n'ibintu byinshi byo hirya no hino abantu bariko baratwumviza ko n'ubundi bazotwumviriza kino kiyaga ari benshi ku buhiga ngurukanabumenyi bagira akajambo kekereye abakirisu mbere n'abasaseredoti kurya namwe mwabikoze nabo bagendere kuri uwo murindi nyene ibya mbere na mbere hari abakirisi bose bamenye kandi bimenyereze gukorera hamwe ikindi cya kabiri bakoreye hamwe birinde gusamburana ekaye gukorera hamwe no gushyira hamwe ubushobozi umwe afise kugira ngo twese duserukire kuri kimwe kitwubaka twese ikindi cya gatatu ni uko abo bapadiri bari mu iparuwasi bitegereze
iyo paruwasi imeze gute, ifise ubushobozi bumeze gute, ubushobozi bw'akama y'inyamuka yabo n'ubuhe twofatira kugira ngo tugire icyo twiyunguruma. Ikindi cya kane ni uko batogirwa no kwirirwa bariruka no kugenda buhoro buhoro kugira ati iyi ntambwe tuyishike ko muri uyu mwaka, mu myaka ibiri tuzoba dufise kuri iyi ntambwe, mu myaka ikurikira tuzotera iyindi ntambwe, abana bakabikuriramwo batapfa kugenza umutwe nk'uruyuzi, ubwo bagenda biyumvira ingene ibintu bishobora kugenda birakurikirana, tugume kuri wa murinzi. Ibyo rero ni iby'abasaseredoti, aho abarayiki ikindi nabo basaseredoti mu ngo zabo umugambi ufitiye urugo rwawe n'uwuhe, none uwuhaye iforo iyihe, kwiruka gusiganwa n'iminsi byangwe kwitonda, ikintu kimwe ukirangura kigahera, kimara umunsi kimara imyaka, mugabo ube uri ku kivi, uheze rero ukireremwo abana bawe. Rero nabanagejeje ngaho.